Turashimira Imana cyane namwe muriko murakurikirana iki kiganiro kuri Nema Gospel TV. Ijambo ryacu dufise ry'urufatiro. Turafise inkuru nziza. Kwisi turumva inkuru nyinshi. Turumva amaradiyo, amateleviziyo, ibinyamakuru, inshuti, turakominikana, ariko ibigwa mu matwi vyinshi cyane muri ivyo byose muri izo nkuru twakira ni inkuru zibabaza mu mitwe, zibabaza mu mutima, ziba inkuru mbi, abacu bapfuye, ibiza, ibindi byose. Ugasanga umuntu izo nkuru yakiriye nyinshi, igice kinini cy'inkuru yakira ni inkuru zibabaza, zihumuriza zibanke. Ariko urufatiro rw'uno munsi ni inkuru nziza. Tubabwira inkuru nziza. Hari inkuru nziza naho bimeze bityo. Hari inkuru nziza. Dusome mu gitabo twishimikije amajambo y'Imana mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cy'indwi ku murongo wa 9. Hanyuma baravugana bati, ibyo tugize sivyo, kuko uwo munsi ari umunsi wo kuvuga inkuru nziza, natwe tukaba dupfuye kwihorera. Nitwarorera ko buca bizodusubirako, nimuze tugende tubibarire abibwami. Mana ishimwe. Numwanya wo kuvuga inkuru nziza. Abantu bavuga inkuru mbi gusa, ibintu bibi gusa, ibintu byabaye bibi, ibintu bitagenda neza. Ariko hari gihe birakenewe numwanya wo kuvuga inkuru nziza. Kubereke abantu bari bafashwe ni bafise ibyago bikomeye cyane. Inzara yari yateye mu gihugu cy'Isamariya, bugarijwe n'Abasiriya, kandi bafashwe mpiri igisagara cyose, bakizengutse abansi babo, kandi ntibabateye ukundi, oya, bashatse kubibicisha inzara. Inzara iratera kugezaho umuntu adashobora gusuma. Dusomye aha mu gice cya 6 duhereye ku murongo wa 24 turabona ico ikintu cyari cyateye muri ico gihugu. Hanyuma y'ivyo Benihadadi umwami w'Isiriya akoranye ingabo ziwe zose, araduga atera Isamariya, arahugariza. Maze Isamariya hatera ikigo y'icicago, bakomeza kuhugariza gushitsa aho abantu basigaye bagura umutwe w'indogoba ishekeri z'ifeza 80 n'inusu y'ikiro c'amavyi y'inuma ishekeri z'ifeza 5. Urumva ko ibintu biza byayangaye. Bukeye umwami w'Abisirayeli ariko arahita hejuru ku ruhome rw'amabuye, umugore aramutakambira ati, ntabara se mwami wanje nyene nganji. Aramwishura ati, uhoraho natagutabara, ico no gutabaza no gikura hehe? None no bikura ku mbuga canke novyegura mu bwato. Umwami yongera arabaza ati, mbega ni iki none? Aramwishura ati, uwo mugore yambariye ngo ninzane umwana wanje tumurye, ejo naho ngo tuzorya wiwe, nuko duteka umwana wanje turamurya. Bukeye bwaho ndamubarira nti, zana umwana wawe tumurye. None yagiye kumunyegeza. Maze umwami yumvise uwo mugore yitantamurira ko impudu ziwe, nuko arikora arahita ku ruhome. Abantu baravye babona yambaye igunira munsi y'impuzu. Aha nibi n'ibyago byari bishitse muri ico gisagara. Murumva ko byari bishitse kure, kugezaho abavyeyi barya abana babo. Ariko hari inkuru nziza twumvise ko tutakwiye gucereza. Hari abanyamibembe ntibari no muri ico gisagara, ntibinjira ngo babane n'abantu, bo bari batawe hanze y'igisagara kure yaho erikoraniro ry'Abisirayeli risagaje, kuko bitwa bahumanye. Baca baribwira abo banyamibembe bati, ari ugufa twapfuye tukaja mu gisagara, ntitwemerewe kubana n'abandi, kandi turafa nabo babishwe n'inzara. Enda twishikane ku Basiriya
tubabwire bati nimutwice basi mudukureyo, nimba batwice nimba bagira gute n'ahandi twapfuye. Abanyamibembe bari bane baca bakora inzira bajayo abasiriya bari bakigenda. Murazi ko abanyamibembe batagira inzara, umenga n'ibikuti bameze nka kujya kwinka ihonyora hasi ibirenge vyabo kuko byarahimbaguritse. Hari abasiriya baca bumva kumenga n'amabombe ariko araza nizamizenga ziriko ziraza ngo abisirayeli bo babarotse izindi ngabo ziza kubafasha. Baca barahunga baratabaromoka, basiga vya bindi vyose, basiga ivyo bari bafise, amafarasi, ivyo kurya, ibiki. Baca basanga biruzuye, bamanza bararya barafungura. Naha rero twasomye basanze bimeze neza, baravuga ati hanyuma baravugana bati ibyo tugize sivyo, kuko uwo munsi ari umunsi wo kuvuga inkuru nziza. Yesu ashimwe. Ni umunsi wo kuvuga inkuru nziza, biracashoboka. Naho bimeze bityo, nibaza ntibirashika nk'ivyo byari bimeze muri Samariya. Hari inkuru nziza dusoma mu gitabo ca Luka igice ca 2 ku murongo wa 10. Hari inkuru nziza yashitse mw'isi. Umumarayika abwira abungere bari hariya baragiye intama imikuku yabo mu gahinga ati umviriza, hari inkuru nziza ntimutinye, bazaniye inkuru nziza y'akanyamuneza kazoba kw'isi yose. Umukiza arabavukiye mu gihugu cya Dawidi. Yesu ashimwe cyane. Niyo nkuru nziza dufise, turafise umukiza dutabara naho bimeze bityo. Yesu abahezagire cyane. Tuvuga inkuru nziza. Nabo nyene baca bagwira n'ababungera ati hoya ntitucereze, tugende turabe cyabonetse, turabe inkuru yo batubwiye. Enda natwe tujaniye inkuru nziza, biracashoboka. Ivyo bintu uko tubintu bimeze, uko mwibaza ko bimeze, ariko hari inkuru nziza. Umukiza yavukiye isi n'umutabazi w'isi. Uko bimeze kose, uri mu ngorane zimeze gute, hari inkuru nziza. Tujaniye inkuru nziza. Nile jambo ry'urufatiro, nshuti muri kumwe muratumviriza, hacariho inkuru nziza kw'isi. Kuko ishengero cyariho n'umukiza aracyariho Kristo Yesu. Yesu abahezagire. Murakoze. Mana yacu turagushimiye ko duhaye umwanya mwiza tuvuganye n'abantu bawe. None rero hezagira aya majambo akore ku mitima yabihebuye, bongere bavuga inkuru nziza. Iri jambo ribaremeshe, bumve ko umukiza yaje ku bwabo ashobora kubatabara mu bibazo barimwo. Urakoze ko bikora neza mu izina rya Kristo Yesu. Amen.